ni Big Fizzo ya Fizzo niwe yambwiye ati shasha uzaharanire agateka kawe kubana neza n'abantu uzabiharanire ambwira ati kuko nuzabuzi neza umuntu azagutabara ejo hawe ndambwira ati no kuri pe ahantu nkora je nitangiye ama service ujya mu ukobwa ndamuzi kandi Jisi yango n'umugenzi wawe ya n'umugenzi wanje bike muri ibyo turabiyaga ndamuzi imico yiwe kuba yaravuze riga jambo afite impamvu yabikuye koko ndamuzi cyane sinzi n'akazi akora nkace ndaba biga bintu yavuze ati bihuye n'ubuzima arimwo ubwa mbere na mbere ujya mukobwa je umunsi umwe twa turi kumwe akora mu hoteli none nibyo urumva akora mu hoteli je hoteli sino nayivuga kuko niyo hoteli ntiyandishe ko imva ni ndaya yahoze ari mu ndaya nyinshi rero izo ndaya nyinshi zinizo zamutumye ati genda tuvugire apare yuko akora mu hoteli umuntu yabiciyemwe akavuga ati jewe ndabyutse ndafashe tatsi ntabwo aba ari uburaya iyo uri ndaya siko iyo na famille yawe izati ujya mukobwa ntiyoroshe ivyo bintu kubivuga muri famille ntaco bitwaye kuko famille ivuga ati twarahevye ntaco bitwaye nkajyanye iyo bari umuvyeyi akaze wa Jisia yari kuvuga ati subiye kukubona yabiga navyo diko bivana nibihe uburimo bari gihe ufita nk'umukunzi siko nyemera na sampusa mukaba muri ko munana napanga na mariage akagutegeka ati sheri shaka jewe unyereke ubwambure bw'iwawe ati sheri sindakubona na jewe naje ndakwereka urumva kubera rero ukuntu bumukunda genre ukuntu bumwiyumva nk'ubwo ati sino mutakaza ucuhitemwe kubikora hari abantu batizera abakobwa usanga bakora mu ma service yo mu ma hotel hano hambere je nakubonye nabona uri ukuratanga ama service yo kuri hotel kino kintu uri kurakivuga menga abantu bo bavuga ati reka tikwanza Jisi yamumenyeye ati no munavuga ibintu bya Jisi nuko ashobora kuba muzi canke banakora ibintu bisa bakavuga bati nta mukobwa akora kuri hotel wo kwizera yuko akiri muzima encore avuga yuko ataramenya icitwa umugabo shasha nawe urahava bandanye ushinge ntawe uvuga yuko ataramenya icitwa umugabo nakazi ukora ndakubwiza ukuri ndi kuri kamera narakiriye n'abakinyi ba filme babimbwira sasa sasa amafaranga yose kandi ibintu zivyi wallahi eka ndagora karorero babaga mukobwa kumbe mubitsa byinshi ngiye ati mbiriza sasa umukobwa mwiza tamasometse abona amasaza hava nkwegera nimba yo kabona zino tatuage afite mwana nakasi ndafise no kumvisha audio reka ndamukubye nawe ucumumenya oya mureke Ebe yes me aman hani nariko ndibumvira ko hani mu yacu twayikorera muri Marina Bay Singapore ko wasigaye inyuma mu iterambere ubona bankifata ingendo nja guspendinga amafaranga yanje hanze kandi mu Burundi dufise n'ibituronsa hotel aho ni kandi ni hotel yakataraboneka iri mu gisagara ca Rumonge ahubwo nkubaza ntuzosubira mu karere uje kuruhukira handi atari hano ishuruti oya hari ivyumba vyiza vy'imice yose ahasanzwe VIP eka mbere na chambre présidentielle hari amasare y'inama y'imanza kabare buffet umukeke n'ibindi bijanye mbega customer care iri hano mbega kayaga gahuha kaduganye Tanganyika kuteramiye hano hantu kuri internet guruka nk'umuravyo we akandi kabijya rero piscine na iradushwaramwo vuba cyane nibi turonsa hotel Paradise on Earth. Okay, ladies and gentlemen, mumeze gute? Je meze neza kabisa. Sinzi nimba muba muvyumva swaga zibari swaga zose ukamenya ngo iyi 2026 turaza gukora Imana ibidushobozemwo amateka tuyandike young girl umukobwa akiri muto ariko nibaza ko atari muto cyane mu mutwe ikibi nuko naye kumwakira ari mu minere imyaka 18 urayirenza antoka utayifise uvuge paza zimwe kamera plus 18 urayifise ndayirenza okay bon ndayifise ndi mu kuyirenza uri mu kuyirenza ntaco nubwo woburenza ku munsi kazima wayikwiye kabisa wanze widondore ubwira abantu witwa nde ubahehe uri umukobwa byo nabivuze ntabwo uri mu mama okay ndaramukije abakunzi banje abakunzi bawe batamyebwe nta twebwe ndabaramukije ho muherereye hose
abankurikirana ndetse ku mbuga zanje no ku mbuga zawe ndabaramukije kandi nawe ndakuramukije. Yego ndakuramukije cyane nanje ndaguha nikaze mwa kino kiganiro. Murakoze. Uwitwa gute? Nitwa Shasha la Reine. Niyo mazina yanje banzi. Yitwa Shasha la Reine barakuzi hantuka abantu bakunda kuraba ama YouTube waragiye ukora ahantu hatari haki ugakora ibiganiro biba bitandukanye ukunda kuvuga no mu biganiro ibi nabiriya noneho uno munsi nkubise ndanabangura nk'ibisanzwe nanakwakiriye nk'umwe mu bantu begereye cyane umukobwa yitwa Jisia ariko aravugwa hano hanze siko bimeze. Yego. Nuko bimeze kabisa ariko umuntu ashobora kuba ndayivuze akibaza ngo ndakubeshe Jisia uramuzi? Ndamuzi ariko kumva uko ntari ndanavyiteguriye nakubiswe na surprise sinenzi ko no muvuga kuko deja nta mafaranga yo kumuvuga yamaye ntiyampemvye ariko ko oya ntituba twavuye muhira ari we tuje kuvuga mwanje ndarengeye guhaguruka muhira nje kuvuga umuntu twaje gukora ibiganiro tukavuga kuri entertainment muri rusange ariko ibintu uri kurabiraba ufite kubihagararamwo sivyo kuko ngo ntibizahave bigukwega nawe jabasi novuga ngo ntibihave bikononera kuko uri umukobwa nk'uyu yavuge muri rusange niyo mpamvu rero navuze ati ntibihave bigukwega nawe. Benshi uravye bagiye basa n'abamwiyama abakobwa bavuga bati uyu mukobwa ibyo yavuze nta nico bitwaye muge yavuga nk'uwivugira twe ntitwamutumye nimba wewe akeneye kurongorwa narongorwa ariko twe ntiturimo wewe wavyakiriye gute kwanza ibi? Kubwanje n'ubundi ntitwari turimwo urumva yakoresheje John ni sahagaze ku byavuze kubwanje urumva rero jya mu ukobwa ndamuzi ijambo yakoresheje niryo ryankoze ko ku mutima na ibindi byose nibisanzwe John umugenzi wanje ariko ni bwa bugenzi butari hafi na hafi yego sari savant ivyo birakenewe muga nta birenze ariko ari bike muri ibyo turabiyaga ndamuzi imico yiwe kuba yaravuze riga jambo afite impamvu yabikuye koko ndamuzi cyane byari bikenewe none ko abivuga kubwiwe nk'aho ageze yari kuvuga ati genda savye leta no kuri nsabire bandongore kuko nterutse kumva no kwibonera inzi n'akazi akora nkace ndaba biga bintu yavuze ati bihuye n'ubuzima arimwo akora mu hoteli none hajya akora mu ariko nubwo akora mu hoteli akora mu hoteli ano kuva izi nkuru nabonye nikoresha umwanya ninde ariko aravuga yuko abizi neza azana n'amafoto yo akora mu hoteli urumva akora mu hoteli je hoteli sino nayivuga kuko niyo hoteli ntiyandishe kunguze kuyivuga oya nta mpamvu yo kuyivuga urumva akora mu hoteli nguko ngene byatanguye ngene yavyumviriye no kuza kuri zino mbuga kubivuga umva ni ndaya yahoze ari mu ndaya nyinshi rero izo ndaya nyinshi nizo zamutumye ati genda utuvugire hajya niko bisigura mve tigenda utuvugire nani reka twebwe ariko ujya mwana ko akiri mutoya uvuze ngo agiye mu buraya ko mengo uramubeshe nakasa mutwe nta mwana ujya wazana ngo n'umwana wahe umwana amenya kwambara body akambara none ujya hari imyaka 20 afise umwana jewe no kutonga umwana kwanza ubu nta mwana hari kuko n'umwana kubwiwe aramenya ati numva shonje reka ntoribere nwa maberebere ubu nta mwana hari wewe utumwana we no nuconka kandi nawe namaze kumenya ati ndashonje mama inkinga ubu ntabwo abari umwana ugere ntabwo ari umwana Jisia rero uramukuye mu bana Imana nyagasani amaze kumenya kwambara souvertement imbere ya kamera imbere ya yiki akambara na body ntabwo abari umwana nawe tutabeshanye oya bisigura rero we ngo kuza kavuga bijya yasokotse mu mugwi mwinshi w'abakobwa bidandaza muri ugo rugero aravuga ati reka ndabavugira none ntiyiga kwiga oya ntiyiga ubwo ubona asa n'uwiga yaraciye ku ntebe y'ishure ho yego yarize araheza secondaire sindise neza yego migo yarahejeje sindise neza kuko jewe twamenyanye 2020 ubu turi muri 2026 ubu ni 2026 twamenyanye muri 2020 yego 20 niho twamenyanye umva rero ubu unye sinzi ko yoba yarahejeje canke yaravyebeye akikurikiranira uburaya bwiwe oya muga kuburaya tugahebenera birisanga tuko turabeshera mugenzawe kuko ako karagoye kwemeza none umuntu yidandaza umuntu avuga ati ubu rero nta kandi kazi
apere yuko akora mu hoteli umuntu yabiciyemwe akavuga ati jewe ndavyutse ndafashe tatsi ntabwo aba ari uburaya agafasha tagisi agiye kuraba abagabo nyene ntabwo aba ari uburaya oya bigeze kuri urwo rugero uba wakoze uburaya kabisa none mu bugingo rero atamugabo ufite mu rugo nk'ijambo rero aho ce diko ndakugarukeko yari kwaduka akavuga ngo baguma baturira muhira ngo ibiki n'ibiki ataca bizi kandi yaravuze ibintu bisa n'ivyo ukamara ngo imyaka 5 muri muhira n'iki ataca bizi ko ariko ivyo urazi ko abakobwa basigaye babizi atari no kuvuga ngo ni bano bantu bakora ubumara mu buryo buboneka reka buretse diko nawe wenyene ikintu irunzi civugira ububona aho kikiri urumva yaravuze ati kubyiwe yaravuze ati jewe sinovyemera urumva yuko boguma bandira baturya abya video rero nzoyisuzamo nka gatatu ndayirabe neza nkikibona sinanibaza kariyo ego pe wavuga tu nundi muntu ego ati ni bimwe rero shaka abantu basaze ngabanye bagupirata bakaguhindura none yagiye wewe ushobora kububizi yagiye gutanga ibiganiro ngo avuge nka bijya agamije iki ariko birakwiriye ko umwana w'umukobwa none yoza mu biganiro asa n'umuntu ariko arakora ibintu by'isoni diko muri kino gihe tuze dukora ibintu basi twebwe abana b'abakobwa ndetse n'abahungu tuze turakora mbwira muri rusange tuze turakora ikintu imbere hacu ko ibiri inyuma je navyonze oya ntabyo bubona kire turinze guhindukira nibuka ivyanciyeko urumva tuze dukora rero ikintu kitazoza kutwononera izina ryacu urumva kugira ngo ntituzosange twigiriye nabi ejo hacu hazoza urumva rero tuze turakora ibintu twabanje kugira ngo ngira ngo yarabanje kugira ngo avuge bwe bintu baramudroze kwanza baramuha nk'ama whisky bamuha ibiti sinumva ko umuntu muzima ibige ntubona bivuga none aranywa inzoga ho cyese ndamusohokana ndabe ko yo ngurabe yuko yoboze mugoro umuntu muzima nawe bige ntubikora ukabivuga ahubwo ahantu cyangwa umuhungu yandiye ngo yangire ivyo byose ukaza ukabivuga kabisa ahubwo hari ikintu naba nibaza bano bana baza ku media bakavuga ibintu nkabijya barafise abavyeyi barafise imiryango bavamo bon diko hari gihe uba ufite umuvyeyi nawe akabona inzira uri kuramujanamwo bikananirana ingene akugarura nukuri akakureka kuko uba waramunaniye umuvyeyi w'indero akibona umwana wiwe yambaye body naho yoba mucengaho muri sara agiye gutora ikiyiko je ngango no kwambara ngo agahuzu kagira nkanye ngo ngiye gutora ngo ikiyiko umuvyeyi aca yanga yowe kayewe ahubwo je ngira mama namubwiye ati mama rega nawe akaruguru kazowa kuvamwo cyane kombe simenye yuko ari kwakundera ashaka hari ibintu rero abavyeyi babona bakaheba bo barahebye wumva ikintu manama nibaza hari nk'ikintu nk'ubu wogira ukibuka oncle ufise ukibuka umwigisha wawe aho usenga nimba uja gusenga ukibuka mamu dogo ukibuka nyokwanyu niko bavuga mu kirundi kizima cyangwa ufise nka musaza kuva ati bino bintu ninabivuga nivyagwa mu maso ya naka azovyakira gute ni naho rero iyo uri ndaya siko iyo na famille yawe izati ujya mukoga ntiyoroshe ivyo bintu kubivuga muri famille ntaco bitwaye kuko famille ivuga ati twarahevye ntaco bitwaye nkajyanye iyo bari umuvyeyi akaze wa Jisya yari kuvuga ati subiye kukubona umbuga ngurukana ugiye mwabijya bintu jewe mfite kugaza rujya rubuga mfite kumwitware rujya muntu yemeka agasohora kamera none nubu babandanya kubikora na nubu rero acaba none umva batahevye umva batahevye ariko abavyeyi rero nimba uko bimeze hari abavyeyi baza kuba batuntuye nimba woheba umwana ukaba ata kintu gifisa cyo kumuhanura ngo acumve je numva biba birimo ibibazo kweri abana bakinagiye baragoye uko ni wowe uzi guhanura umwana yamaze kumenya gutora ikiyeri akakinywa hari ibintu mpora ndaba nkavuga ati none indero yakiragiye he umwana amaze kumenya ingene batora ikiyeri bakakinwa ukacugurura abana bacuguruza amenyo indero bigiye nikimuga bavuga ngo indero bigiye kwanza urumva agacuguruza amenyo ari umwana w'umukobwa ukabona shira kumubwira ngo urumva ngo zari umunani ngo yemere oya nukuri kw'Imana oya pe ako nubu ndaciba hariho n'ibindi bintu byateye ngo vyawa kera umukobwa bimuhera kugira yifata ifoto canke video arungikira kuko bigaruka hamwe ndakubwira ese ntibishika ukimvira ngo nk'igihe ino foto canke ino video yogwa mu maso
iyo umuntu runaka tuzine cyangwa mu muryango azonyakira gute uyabiga navyo diko bivana nibihe uburimo hari gihe ufite nk'umukunzi siko myemera na sampusa muri ko munana napanga na mariage akagutegeka ati sheri shaka jewe unyereke ubwambure by'iwawe ati sheri sindakubona hehe na jewe nagenda kwereka urumva kubera rero ukuntu bumukunda genre ukuntu bumwiyumva nk'ubwati sino mutakaza ucuhitemwe kubikora urumva rero ukacusanga uramukatiye bitari muri gahunda yo kumukatira avuga ati he hako jewe unjani fasi ndakwandagaza cahera ku mwami wa mbere afise muri telefone kumbe na aguposta rero hagishuka ati none ibi bintu ari akacashira ko n'amajambo ubu mbere baranazanye n'umwuga wo kurokariza bakakuru oya nyatari waso video bakirokariza akabona yazananye sindagatahuye kana mvuze ati bakurokariza gute dufate telefone yawe siko ubu tuvugana na telefone yawe wewe naragusavye uranye ego naragusavye uranyima cyanye ego warampaye uciye umpeba siko niyo twako tuko turagana wera uciye umpeba mitari muri gahunda yo kumpeba ncamfata ndabizi umukobwa byari biheruka kubako ncamfata WhatsApp yiwawe siko nka posta canke nka clear group nciye muri WhatsApp yiwawe ntitunari kumwe bana turi ntuze turatandukana kacanca muri WhatsApp yiwawe ukazubona clear group ubwo nyene video ibigushikiri uribura nene ntibyatubaye ko umugenzi wanje nyene dukorana ku kazi nene ntiyavyisanzemo yari yarungikiye umukobwa ari mu Rwanda siko yakleye yagiye muri WhatsApp yo mukobwa ari ngaha mu Burundi acha clear group acha mukuta je mu gitondo yavyusa mbwira ati gutu ushobora guclear group muri WhatsApp wanje utabinsavye none aba yinjiye muri WhatsApp yiwe cyane byaranatuyobeye nyene natwe yabikoze uwo mudem twavuze atabwo uri n'umumesha ego pe bageze ku buhinga bukomeye umva rero bijya bica bivana n'ibihurimwo hari ababikora comme deal kuko bavuga ati nituyishira YouTube canke hehe barandi ngukira kuko bajyanye baba barihevye n'abavyeyi barahevye n'ibindi rero bica biterwa nabo mwitwa ngo mugenda murakunda ngo murakunda ariko kuri wewe nk'akarora umva vyari bikwiye nk'ubu wewe uguye mu rukundo ufise umuntu yibere nko mu Bufaransa of course ntimwegeranye wanashaka umugani wawe ukaraba ukabona kabisa murakundana urukundo rugeze kure then akakubwira umugoroba umwe canke mu gihe runaka ati sheriraba umpe iyo video canke ifoto woyimurungikira kumva zuko nizi ico ndico nico nshaka kuba iyo tutari kumwe n'uwo muntu nta mpamvu yo kubimukorera kuko simba nzi icyagambirije ku buzima bwanje siko abantu bo tugenda dutandukanye ndashobora kuyimuha akayijana mu zindi nzira ugasanga ndamuhevye acafata ya foto canke ya video agiye nko kundoga ciye ku musazi urumva niyo mpamvu rero ivyo bintu ntovyita mu gihe atakuroza wanashaka akayigumana akazarayira ko twumvise mushobora gushwana akaba yoca kumara amazi akayabana wiyumvira rero uyimuheri reka buretse nta nivyo nokora mama aze kumfata canke naka oya pe ngomba kubico ingomba kubica Imana yangize n'iki nshaka none nk'ubu wumvise wo mutakaza kandi wa mukunda nkagutakaza se umva uwo bubayi wa mbere cyangwa wanyuma jewe n'ubunye nubwo twoba dukundana usibye ko uri hanze y'igihugu tunari kumwe ngahanye ukaza kumbwira ngo urumva ngo tutajyamanye ngo sipima nje nawe nawe rero ngo nuko ndi kuri cameraman oya no kuri kwimana bisewe nawe rero ndaguheba abandi hano bagenza bavuga ati ibyo bintu niko batukibipfa gisigura rero nico boje kundonderako waje kubimbwira ati nubwo twoba tutari mu rukundo waje kubimbwira ati umviriza reshasha jewe uremera cyangwa ntiwemera dukore bino bintu bibona gute abahungu babikora uko badashaka kwisaragaza urumva turavyemera ntavyo wemera nimba ndavyemera tukabikora ariko waje muri zanze z'urukundo savedi ko nta kindi kintu cyari kikuzanye atari ubwambure bw'iwanje ndaguhe nadamu gwara munani ahantu rero weshasha byapfiriye nico gihe umukobwa akubwira ngo ndi muri relation umuhungu dukundana sinzigera ndamuha sex yego uravyumva kubera ko no hava ndamutakaza canka akabona menga nta valeur mfise ariko agaca murenga
kandi usanga afise n'ibintu amumarira anamuha kugira amufashe kubaho agashaza bya bintu amwima kubikora hanze urumva ko kantu umuhungu mukundana ntavyo umukorera ariko uja kubikorera abo mudakundana ubikorera abo mudakundana ni hamwe usanga maybe hajemwe n'amafaranga ukamengana kwidandaza wa muhungu mukundana uvyima umufashije iki k'ivyo mwimo bitanga hanze ikaburetse ko didiko umufashije iki je nko kubwanje ubu tuvugana kera niho byari bitesa bon nari niga mu kangara kera hiwanje novuga iyo nkuru natanguye kurumva ngo nari niga mu wa kabiri nta nibihe by'iwanje nayo bwatangure kubona oya mu wa kabiri muri primaire primaire wari umwana muto urumva ico gihe iyo nkuru ngomba kuvuga nayumva nari niga mu wa kabiri urumva kuva wenda byumviye niho naciye mvuga ati rebe bwa bundi n'umuhungu azoza nzamenya ukuntu ndamwitwara ngo kera baragira ikintu donc baje gutwikurura bakagira iki kujya kuntu bashimira abavyeyi mwaraturereye neza bace bafata umukenke siko bakawukatako nimba basanze iyo karabaye urumva barawukatako nimba basanze nyene agikwiye nkuko Imana yamuremye ibakumizayo bawucurika sinzi ibintu bagire urumva nkaca numva ngo kandi rero baca basasa n'ishuka yera Mana nyagasani nk'uwo mupira wawe urumva kandi nagiye bati none iyo nyene ikubwenge ukazababona barazanye yashuka hagati na hagati ata kimenyetso canke kiriko urumva bavuga ati none atuno muntu we karabaye nagiye mvuga ati Mana nyagasani umuhungu azoza kundonderera muri ubwo buzima nubwo yoba arinde ubunzo ikibazo rero ikibazo kije kigaruka mbabarenda kikubaza umva wowe wagize Imana nabimenye ukiri mutoya ikibazo gice kigaruka nk'ubu hari umuntu wese yibaza ati none wewe nk'ubu turiko turayaga warizigamye hamwe nk'ubu yashuka ejo bundi bayishashe bobona ikimenyetso yo na nubu naze tuyikore babibona uko nyene ntarage sinzi impamvu kino kintu misendagirwe ngakwe oya bagashasha umwerasi wishuka ikimenyetso bakakibona nyene ko je mama zagira ukumwana uko nari nkuzi shasha erega hari abantu batubona ngaha mu gisagara bakabona tugenda batazi ibyo turimwo kuko n'uwo mubana biragoye kumumenya sivo kwa Drew munya wakujari atakujua na munya nakujua atakujari jewe na mama wanje nubwo twoba turarana ku gitanda byo mugora kumenya ariko umunsi uri izina zokumva bavuga ati abo reba muvyeyi bagukurisha ko hari abantu urazi mpamvu ndakubaje bino siniko ndija muri private life yawe nkuko bivuze niwe wimenye ariko ahantu nigeze kukubona sinzi nimba no musari ukiri wanabivuze kare kwanza yuko ukora mu bintu by'ama service hari abantu batizera abakobwa usanga bakora mu ma service yo mu ma hotel hano hambere je nakubonye nabona uri ukuratanga ama service yo kuri hotel kino kintu uri kurakivuga menga abantu bo bavuga ati reka tikwanza Jisi yamumenyeye ati no muntu avuga ibintu bya Jisi nuko ashobora kuba muzi canke banakora ibintu bisa bakavuga bati nta mukobwa akora kuri hotel wo kwizera yuko akiri muzima encore avuga yuko ataramenya icitwa umugabo shasha nawe urahava bandanye ushinge ntawe uvuga yuko ataramenya icitwa umugabo nakazi ukora diko bakinsabira akazi ko jera nibereye muhira akinsabira akazi rero jewe narahashitse umukobwa yahakora yambwiye ati urazi rero kuri kano kazujeko bisaba kujura twengera umukiriya siko tazamwakira washavuye yagukora ko ngo oya niko yakubwiye ego bisaba ube nyene uri emve yaramenga ko indisiyo kubganje ndazumvise naje bwa ubu nibwo buzima reka renda hagere diko hari abantu ego hari abantu byogorana gutahura ukuntu baba batubona banatuzi bikabagora kubitahura hajya ahantu tuhura n'amacanje agenda atandukanye siko harashobora nko kuza nk'umugabo urumva yifitiye stress akabashaka kari uzimukura ariko rero nawe kubera atabari byo wajemwo atariyo gahunda wajemwo ukaca usanga
n'akazi urakabuze bivanye n'ibyo bintu bikubaye ko muri uwo mwanya. Aho no ku ruhande rw'umukiriya. N'umukiriya. Aba boss nabo uko banyira amahoteli menshi usanga ari abagabo. Bo ntibishika. Yo nakasa mutwe aba boss bakino. Akubwira nti turavugana. Kandi rero wowe mugipatana ubona ko ari umuntu muzima. Ubona ko ari umuntu muzima w'indero. Jewe nk'igihe ca mbere ntangura kumubona. Namubona ko ari intungane ari umuntu muzima. Nagereye kubimenya yuko re kabaye ntanguye kubona ngo kaburetse. Nivyo twari turibo. Batangira nawe kukubwira ngo iki niki. Cyane arababaye diko. Arabantu ngira ngo sinzi. Nukuri ari ibintu tutovugira byinshi kuri kamera. Nukuva ugwanye intambara yo mu boss ugwanye ni y'abakiriya. Hanyuma ubuzima ntibuba bworoshe ucubitsinda gute? Jewe kubera shasha ntitubeshanye nk'ubu ntabwo ukenye cyane kabisa. Ariko amafaranga wa mukobwa amafaranga urayakeneye. Amafaranga yo kwitunga ndi nayo. Urumva kandi n'amafaranga yo tunga famille yiwanje sometimes yaronka. Kabisa. Ariko diko muga hari ubuzima ukeneye. Ubonye umukobwa mugenza wawe katwara imodoka yiwe ntibikujohe. Kubukenera ni kimwe no kubukorera ni kimwe. Ubonye umukobwa burindwa hinduranye igisuko si sawa. Umva banze unyumviza hano ushaka kugera. Haje umugabo urasashe. Ego. Abantu bakora mu hotel ko nivyo barabikora. Yego. Hanyuma nyuma yo gusaza ahubwo atowa mukobwa wowe ndanabona uranashonje. Babanze baguhe icujya. Ubwo buzima sibwo. Ucose ukeneye. Icunywa urenzeko. Hanyuma ni wamara kubeza nivugire make. Ndagukubita umuriyoni w'amarundi. Shasha. Umuriyoni. Buno buzima mbona rimwe rimwe abakobwa n'amamega abagora. Uriyoni. Uriko uravyumva? Burya aho hantu wewe wohaci. Uriyoni. Ego hariho abakobwa benshi ayo mafaranga nyene navuze ati nivugire make ya dawe. Abo mafaranga n'abakobwa bavuga ati je amafaranga sinkeneye kancika. Umuriyoni urawuzi. Ariko kubwanje sinokumva ko nokorera ikintu kugira ngo nangaza ubuzima bwanje hanze kuko urya tubikoze simba ndamuzi simba nzi ngo ngurumva ngo ibigwari bihe wera baje ngo aje kwinezereza ariko kujya kuntu simba ndamuzi kuko nuwuzi ntubumuzi ibihimba vyirondoka vyiwe ibiki nibiki jewe rero ubwo buzima bwoza kunyangaza motife ngo ndaguhangwa amafaranga no cangiramwe ndabikora mvuga ati wow ati ibintu nkoze bikama 1 million yo ubwo rero niko kazi ngiye gukora ibyo rero wapi ntavyo nokora ngatsubiriza rero ibyo sivyo vyatuzanye none ntivyashikiye nyene nibyo nashaka kumenya izo ntambara numvise uragwana nazo iyo zije uzihandoringa gute ndakubwiza ukuri ndi kuri kamera narakiriye n'abakinyi ba filme babimbwira sasa sasa amafaranga yose kandi ibintu zivyiza wallahi ukorera izo shite nk'abakinyi ba filme nabo nyene nandero ayo abantu batagira indero reka ndagoye karorero babaga mukobwa umwe mu bitsa byinshi umugabo wese nagiye ku kazi hajya ku kazi navuga izina oya ni kwa tuzananye ahubwo yasanze je ndiko ndakora yagusanzeho turamusaba ikiganiro cyane sinzi oya sinakimusavye ahubwo menga yaraje kuraba undi muntu tukwa oya none nawe nyene mama ndabivuze diko apana yaragurondeye yaji bana mwanya wonyene kaza bakanime namwenye wamenye mumu namye je narinzi ngo numukiriya ari karayaga n'umuntu n'utanga service yagiye atsimbiriza yesasa urumukobwa mwiza tamasometse abona amasaza hava nkwege rumva nimba yo kabona zino tatuaje mwana nakasa rekaburetse nawe ntamenye yuko turacyari ruguru nituramanuka urumva mbwa nyene shasha ariko dutati waje nawe utangiye koncha reka nyene rero umuntu abone uko tunakuvati tuno mukobwa yarinze ashira ko tati waje navyo ni ndaguha umuco siko yarambwira ati none ukuri ko Imana uri umukobwa mwiza arandatira ubwiza bwanje navyo ubwiza bwanje ni umutima wanje n'Imana yanje ibuzi siko naramuretse arambwira ati basi mpaka nimero umbwira amafaranga yose ushaka siko haca ndaba umuntu ariko arabimbwira je kubwanje ndakeneye imodoka kubwanje ndakeneye inzu mu gisagara none no mubwira amafaranga yose uranyumvira ati nk'ubu no mubwira ngo urakazu yambwiye ati n'ijambo yambwiye narivuga kuri kamera oya come on yo
igituma nabetse none gute ayo mafaranga wo yama gute ibiki nibiki arambwira ati jewe ukuntu nubaha ntavuze kera heza ukuntu ndabyubaha bijya no kumva ko n'ubutunzi noba mfise urumva no bushirako oya gusa ubwenge buke kwera atari ubunye chevale kadamuvuge yari yatatse Alvera urumva ariko iyo umuntu mutabana narivuze biragoye kumumenya Alvera we twaranabigenjuje sinzi ko ravyo ibindi bigano byakurikiye tusanga ni ibintu byo kwambika ibara umuntu kabisa donc hariho ama TV abashaka kugira ngo nka TV runaka zamuke rero uwo muntu aba yagutumiye akaca kubwira ati kugira ngo TV yanje basi inakwize basi nibyo nkeneye gira ibinebine kokora kuri kano kantu ntakizoba ugasanga rero bigutaye mu kaga urumva rero nje navyumvaga nk'inkuru kubigene sinzi ko n'abahungu sana rero ba filme babikora maze kuyaga nabo rimwe kabiri gatatu tivya bintu birakomeye je nk'abantu bataranyubahuka muri telefone no baharuka oya none afise nemera za muri telefone ego nene tuyaga industry ya filme yo rero hari umugabo niyonganya niyo muziki namo muziki ndazo urafise y'abantu ego ndabafise muziki nayo ego ndabafise turayana ariko muri filme ndafise no kumvisha audio nuko telefone yanzima no kumvisha audio ryari naramukatiye reka ndamukubye nawe ucumumenya navuga kuri kamera ntazi namvuga nta mugabo uciye umwibuka nize ndamubona nawe nyene uhise umubona byari yasanze ahantu nicaye nyene arumva nyene arandana iburyo n'ibubafu yumva ndamukati kuko twahoze tuyaga kuva kera nimba kujya kuntu ushobora kuyagurira umuntu ukamuha ikiyago akabona ntumugaye ko niko naryumva aca yibaza rero ngo niko wama iyo umusire yaraje abona byahindutse uko ndi sikondi nimba yaranyiteze ntavyo usanga yakwibeshe ko akontu muri kuri service uratwengera umukire bisanzwe n'iki akaca jana na bateba yakubaza ati nangati ni 50,000 nuko nogo ati noneka saho yakakuregeze kugira yakikane urumva nimba yo kabibona rero shiko yatora ibyo wamwemereye ntubimu oya izo service service nka service zaho ati hejuru nanga ni 50,000 kugira mukikane kuko ushobora kukubwira ati oya nawe neti nimba chambre ya nyiri en compagnie akaca yigira umva utagerageje uburyo bwose umuresha rero ujya muntu nimba yo kabibona kujya mu gitondo ndi muri Rwakarede yanzindukije ko dimbwira ngo burya wewe ushango ndabonye kweli yaranyidogeye je nto nasubiramo oya pehe yarambabaje yari yakwibeshe koko namubwiye ati murakoze none sasha izo nguvu zikura uzi impamvu abandi bakobwa hano bariko bararirira abastare ngo bagahakwa no kurya ivyondo we nawe n'abastare barakwitura bakazana n'amafaranga ukabaga mustare erega kuba kizina hari umuntu yavuze ngo ni Big Fizzo ya Fizzo niwe yambwiye ati shasha ubu uzaharanire agateka kawe siko kubaho neza kubana neza n'abantu uzabiharanire ni Big Fizzo yabikubwire wenyine yego arambwira ati kuko nuzabuzi neza umuntu azagutabara ejo hawe ndambwira ati no kuri pe rero kuba umusare ntibivuze yuko ngucuti ndero canke ngucuti banga ku buzima bwawe c'est vrai na Yesu n'umusare yarubatse izina turamuzi Yesu se rero umusare kuri ku gatiki wawe avuga ati inzi ico nshaka nico nshaka kugera yimvire ejo umwana nka jewe 18 ndiko nababa 19 kwanza navuze yuko nzangira ndayirenze utangwe kumbwira ngo urumva uri mwiza nyene ndazi ko ndi mwiza Imana ntabwo yandemanye inzigo yego ariko umurongo ntarengwa ugumeho umve nagira ngo abantu mwene bano rero kuko mba numva urumva biri hose urumva no muri industry hose birashika bikagera kandi ubuzima bw'ubustare buragoye mu bakobwa urumva naho nyene
sirito y'ama domaine wavuze umva ko bagenzawe nabo nyene bari mu kazi. Bano bantu bitware guteshasha kubera turakeneye societe irimo abantu bazima. Turakeneye Burundi bwejo. Tugiye mwazino ngeso tugaherayo. Cyangwa tukaronka abantu bumva yuko indero atakivuze babitakaje. Bugejo ntaho bahari. Bitware gute? Shaje nko kubganje kubera ntarabyara. Siko? Nuwo wabyaye arakunanira. Yego. Siko arakunanira. Rero nahabaho kwimenya uko sino babwira ngo numva ngo ni mubireke kutusa hari cyo usanga ndabivuze kumba ariho baronkerera ubuzima. Urumva mugurumva nfatiye ku bintu bagiye umbwiye urumva ko ari ubuzima bwa fake n'ubuzima taho bwo baki ntaho bwo kujana n'ubuzima burimo kwicutsa ntaho bwo kujana ntaho bwo nakugarukana kuko ngo n'inyuma y'urupfu ubundi buzima burabandanya kandi buriya buzima burya ngo butegurirwa muri bunanye nagira ngo tawiyumvira rero warubatse izina ribi ngaha ku isi umaze kugera muri gwa rupfu naho ujya kwishurwa iki Rumba tegura hawe heje kuko utabuzi ahawe ingene hameze ego wubatse izina ubu tuvugana ejo urapfuye Imana ikwereza ati urabona ingene kweri kwisi wari kuravyifatamwe uko ngujya munsi nta byo kwireguza bizoba bihari wowe nyene utusanga uvuze ati no kuri Imana sinorekra reka ngene cyawiyumvira rero sinovuga ngo urumva ngo ndabahanure babivemwo canke ngo babigire iki kubganje ndaharanira gateka kanje amabajya nabo ubirimo abandanye uwandura umugana wa Bibiliya uwandura abandanye kwandura uwezwa nawe yezeshwe yamari yezeshwe eko anyway reka renda basezerere bankurikirana bana wakoze kuza kabisa reka renda basezerere abakunzi banje mukomeze mudukurikirana mudusupportinga ingufu zanyu turazikeneye twebwe abanyamuziki abanyafirme turabakeneye siko atamwebwe nta twebwe shashala hen nuko rero nuyo bababwiye yego basezerere rero neza wari ukiri kuri abasezera ego ndasezeye amuherereye hose mukomeze mutugwanirira mwumva ko duhana amachallenge menshi mukomeze munadusupporting ingufu zanyu turazikeneye mugira umunsi mwiza bana mugira umugisha muhezage ko muri hose twaca bakunda hasta la vista Dico Entertainment.